Ya niko biba bimeze kabisa n'umusi dukoresha ijwi ryo hasi kubera ko womenga tumeze nk'abasuma womenga tugire twiba urukundo ariko ntago tuza kwiba hano hantu ndi murabona yuko hasa neza harasharije kuri uno munsi muravye background biba bimeze neza je bagenzi numva menga no hotel ivikwe none uno mwaka numva menga ni wonsike ngire ndabe nteri finanje ndabe ukuntu ndabigenje kuko nivyoheraje nimukene yuko akijuru tumushira mu rugo cange yigumireyo je numva menga no hotel ivi kabisa ariko nyifuza ko twogumana mu birabe neza namba ari jewe nimba ari uwundi ico nzico nuko bino bintu biza guhera mwaryohewe cyane turabakunda rero mugumane natwe tugiye twubake kakantu kavuga ngo when love wins iyo urukundo rutsinze ruba rutsinze nta kubura nta kundi gusubira kugenda be with us muraza kuryoherwa cyane uko abandi bambona sinamenye byiza biri muri njyewe urusha ibibi iby'abandi bafataga nk'ibyago byakubera y'amahirwe kubera kunkunda baby wangumiwe abandi banaye wanyiyegereje abandi bamunga nanjye sinzagutenguha nawe isi yacu nzaguhora iruhande ndebye urukundo nkunda njyewe birandenga nshaka inyiturano nuwo mukobwa muri abatatsi kugira tujana bari bakamumfungira ashobora kugafunga nabi tukaza abibona atazi butari no mazi mazi really urifuna we look at oh crazy I think you gonna marry her iyo ndirimbo urayizi kubera ko numviriza nyinshi numva umengo irashobora kuba iri mu mugwi w'izo maze kumva nariko ndashaka kuvuga ngo mu mwambaro nk'uwurimwo uyu mugoroba ugiye kubwira umukobwa wa Mutama ngo be bavuga ngo uzondongora cyangwa uremera ndakurongora mu kirundi rero hari ukuntu bimera nk'ibisoba gatoya ukuntu ariko mu kirundi ciza biba ari ivyo nyene mugabo hari ukuntu baca biyorohereza ugasanga bavuze ngo wokwemera kumbera umufasha wokwemera kumbera umufasha narinzi ngo wokwemera nka kurongora wokwemera nkazokumbera kugonyemera ukazombera umugore nibaza ko ari insiguro y'isi ngira ni sasa ibi bintu kugeza ubu sindavyumva it's a movie ni film ibandanya canke n'ivyanyavyo gira utera diko movie movie twarazikinye nyinshi cyane twarazigize nyinshi ariko this time nibaza yuko dusanzwe tubibabwira noneho kugira ngo mwige gutandukanya ubuzima busanzwe na film muri uyu mwanya rero umuntu wese ariko aradukurikirana kuri Diko Entertainment n'ahandi hose ndazi yuko ibiganiro byawe bishika kure yumve yuko iki kintu turimo this is real. Okay. Yeah. Uyumva gute muri no mwanya? Je mbona mwe urafisa ko musanze. Mu kirundi ciza bavuga ngo ngiki ngo umutima nguka mbere nkubonye wajugumiye pe ngo umutima ngo urukundo rurateye ubwoba bavuga ngo umutima ngo ngutagira ubwoba ngo abari nyama mugabo Jesse novuga yuko nagize ubwoba komtel hariho umufaransa yavuze ngo le courage n'est pas l'absence de la peur mais la capacité de la vaincre. Mu kirundi bishatse gusigura gute nka jewe kuvuga ngo kugira inkomezi sigura yuko atabwoba ubugira ahubwo nukunesha ubwo bwoba kandi malgré nako kantu naho ko haba gato nk'umuntu nyene mugabo ugakora ibintu neza. None surprise tubwire gato ya wayiteguye gute? Surprise yanje rero ko nayiteguye no kuvuga ngo jewe wowe nyine urabona turiko turakorana
je nateguye yuko uyu munsi haza kuba ikiganiro. Yego. Sanzwe ndi umukinyi wa filme, nsanzwe mfise team mbarizwamo ya Gold Africa TV nayikoze ko ku buryo bwo kugira bize kunyorohera. Ndavuga ati turagira ikiganiro ca rusangi habemo muri team bose ukibakoresha. Rero no kuvuga ngo kumbure umuntu wese aza kuba impliqué harimo n'uwo tuza guhava tubona aza kuza mu buryo bw'uko agomba gukora ikiganiro hanyuma in that time uravyumva umusaza nza kuba ndi gado mpite ndaritera kabisa. Uyu turitera ufise icyizere kingana gute kwaza kuvuga ngo ego? Icyizere 99%. 99 nkuramo rimwe gusa kubera ko je nigirira icyizere cyinshi ni naco kintu mashika kuvyo shikako kubera ko iyo ukunda ikintu ca mbere kiza imbere ni confiance. Ngomba ce ntangura no kwigisha ivy'urukundo. Ni confiance biro no kwigisha wamaze kugwinjiramwo. Wo byakira gute mu gihe hoba igitangaza kitakunze kuba kuri uno mugoroba no mukobwa akakubwira ati no ibi bintu rimwe ntavyo nzi, i proposal yawe nayo nemeye. Bo jewe abantu kunjanye kurega musaza niho duhereza. Bo no kuvuga ngo jewe ikintu gihari nk'ubuyovya nkati yewe gaye waranasatse wa muhungu ati ibi bintu jewe twarabivuganye kwari gukundana gusa ivya proposal ngira untware mu rugo nta birimo. Kambanze nikomeze kwanza kubera ko iyo ngingira komeye. Bo no kuvuga ngo jewe hari utuntu twicongereza nkunda kwifashisha. Hariyo umwongereza yavuze ngo never say never. Bisigura ntihagire ikintu na kimwe wigera wanka canke uhakana ko kitoba. Wundi nawe umurundi nawe avuga ngo kirazira kuvuma uruzi utararujabo. Mugabo kwisi ntitwitega ibibi. Bo twebwe dutegura ivyiza ibibi bikizana kuko byo bisanzwe birimo mwisi. Mugabo nk'umukristo nakuze nsenga wasengereye yiwanje nagiye ku mavi bavuga ati mana fasha uno mukobwa no mugoroba ntamara amazi biramubwira ngo uravyemeye avuga ati ndavyemeye kabiri. Abahari bakoma karoti wow birabaye ibaze amashimeshi nivyo twiteze. Brother ndabikwifurije kuko ndabona yuko mu gihe bitogenda uko ubishaka sinzi ko twagutahana ukomeye. Reka tuvuge ngo uri analize nkeyanzi kubyo ndiko ndabona tuvuge ngo inshallah naho ntari mu mizirima. Reka tuvuge yuko so dutegereze turabukuntu biza kugenda. Imana idufashe surprise ikunde kuko hari igihe surprise zipfuka sana ntibigenze neza mugabo twizere yuko biza gukura. Nzagutonesha nguteteshe nzakugira mwamikazi umutima wanje sinzatatira ikiyango dufitanye my buju my sweetie nanye sinzagutengu bazikamvungije muzoba mumbwira bravo kandi tuga izi filime dukora abantu zizomfungisha wow urashitse ubushite tuvuga kandi idanyuma urabanyambikiye umutari. okay ushobora kugenda neza. ikiganiro kizonsaba uburyo bwinshi. Sasa no kuvuga ngo abanza yumva agakino uburyo kameze kugira ntihabe kwihenda. No kuvuga ngo ndamufungura ne ntabikoze ndagufungura umunota umwe oya sa transfer bond ubanza usome ikibazo uko kimeze and then naguha akanya k'umunota umwe ko kwiyumvira ni nawe nyene uza kwishura nk'ikibazo ugitoye agashimwe nako nyene ushobora nka surprise. Are you ready? Uriteguye? yego Intego ndatekanye ikiganiro. Uriteguye? Nimwe mwaza gukina filime mutabone rega filime no kuziko. Ngiye kuzana ko ikiganiro kizi special nka kino kabisa. Uriteguye? yego Okay, ndavuga ndahabura gatatu urasha umufungura hanyuma asoma.
1, 2, 3. Here we go. Yeah. Mumutera. It's okay. Egere usome ikibazo turacagisoma. Cheke bwana. Sheri ni kenshi kumbure ntushobora kuba narabikubwiye mu majambo turi twenyene, ariko kumbure ukabifata nk'amajambo, ariko kuri ino ncuro numvise ariko karyo keza ko kuba nogaragariza umutima wawe ndetse n'abadukikije ya majambo y'urukundo noba narakubwiye, hamwe woba warumvise ndakubwira ko hari uko noba ndakubona vyoba vyarashoboye guhagurutsa umutima wanje. Niko karyo rero kumbure ndabikugaragarize mukunzi wanje. Mu beza benshi nashoboye guhura nabo, amaso yanje yarageze iwawe arahagarara. Umve yuko ufise uburanga butangaje, umve yuko mubo Imana yaremye bose tawe ushobora kugusimbura mu mutima wanje. Naguhisemo nabitekereje, niyo mpamvu kuri uyu munsi uri hejuru nafashe iyi ngingo novuga ko ikomeye idafatwa na bose, ngo ubwo nagukunze shobore kurugaragariza abantu bose n'amakungu. Sheri, urukundo ushobora kuba waragumvise ruvugwa mu bitabo, ushobora no kuba warabonye amavideo ukabona n'amafilme y'urukundo. Kuri ino ncuro umve yuko tutari mu bitabo, tutari muri filme, atari na ya mavideo y'urukundo, umve ko ari urukundo rwa nyago ndagufiseko. Rero kuri uno mwanya nagomba ndakumenyeshe ko nimba urukundo ari ubugaragu, niyemeje kukubera amazi. Nagomba ndakumenyeshe ko niyo haba urukundo ari imvura, ndifuza ko wombera umutaka tuma ntanyagirwa. Niyo haba urukundo ari barabara, niyemeje kuzoricanamo nawe ntuzokigera ugira irungu. Mukunzi wanje, muri aka kanya ndumva amajambo ufise no kubwira ari menshi ntushobora kuyaheza, ariko only this, understand yuko umutima wanje uragukunda, umutima wanje urakwishimiye. Jambo rya mbere nakubwiye, nishimiye ko Imana imfashije kurishiza. Narakubwiye ati kuva dutanguranye uru rugendo ndipfuza ko amarira yonyene wosigarurira yozaraba ayivyishimo. Nizeye ko inyuma y'amarira yawe hihisha umunezero. Rero ndagusezeraniye yuko muri uru rugendo rw'urukundo nateze kuzogusiga. Ndagusezeraniye yuko nzokwama hafi, niyo haba hariho umukobwa umwe mw'isi ashobora kuba yo kwiyumvira kwa kunzu, uwo mwigeme mu vy'ukuri azobe wewe. Sheri, muri aka kanya ijambo nyamukuru numva asigaranye no kubwira, ari naryo numva yuko naho noba asigaranye umwuka wa nyuma canke ijambo rimwe ryo kuvuga muri ino sinoshobora kuvuga, ryo kukumenyesha ko ndagukunda. Sheri, vyumve ndagukunda, n'aba bose badukikije babimenye. Rero mukunzi wanje,
ukambera umufasha wo gufatanya n'urugendo rw'ubuzima gushika ku mukabanje wanje. Ushobora kunkundira ukambera umukunzi w'ibihe byose. Yes. Kira, cenamburi Yeah, I'm going Anje aravyemeye, she says yes. Uzaza byabandanije. N'umunsi ndafusha ubuzima cyangwa Enjo bavuze ngo yes vugira muri no mikoro bakumva. Shayi ngene mubereye. Wow. By'urukundo nkunda jewe birandenga nshaka inyiturano nkayibura ndagutekereza ikiniga kikanyica ariko nzagukunda kugeza imbizi bay'uruyenzi. Kugeza imbizi bay'uruyenzi. Twatanguye ibikorwa byatuzindukanye cyatuzindukanye cyo gushigikira umuvukanyi wacu Rukundo Dasi na Ange muri proposal yabo. None rero twatanguye igikorwa dufite umugenzo mwiza w'abarundi n'abakristo. Tubanze dusabe umwe muri twebwe adufashe kuhereza Imana aduheze bano bakundana n'abashitsi na twebwe turi ngaho kugira ngo ibiyago bigende neza. Gushimira ineza yawe wagaragaje ku buzima bwacu kuva muri ca gitondo wabanye natwe ntacyo twatanze ni kuko urukundo dukunda habwa icubahiro kuko waturinze hari umugambi mwiza udufise ko turabigushimiye kuba waduhurije muri iki kibanza. Tugushimiye mwami kuba twakoraniye aha hantu wari ubizi ko uyu mwanya n'iyi saha tuzoba turi hano none tuguhaye icubahiro Mana wakoze ishimwe n'iribi ryawe icubahiro n'ikibi cawe mwami. Rero turashitse hano
hantu muri iki kibanza girire neza turahezagije ibyo tugiye gufatira aha hantu bigira ikimazi mwami wacu mu mitima mu mibiri yacu no mu mitima yacu mana mbere n'ibiyago bigiye kuvugirwa aha hantu bigira ikimazi kuva mu y'intango dutanguye ibi bikorwa uze kubana natwe gushika no mu masozera tubisenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo mucunguzi wacu amen. Kugeza imiziba y'uruyenzi. Reka mpere kw'iri jambo ry'Imana ryanditse muri Luka igabane 8 chapitre 8 verset 17. Musi Ange yaribaza ko tutazi ibyabaye cyangwa tuzobimenya muga cette fois turayibonye bigiye ku mugaragaro kandi ngira ngo ni intango y'ibizokurikira. Ego uyu munsi rero nkuko mwabibonye twabonye byatanguye yari proposal ya Monsieur Audace Rukundo asaba umubano Ange ibintu bizima kandi biryoshe turabyishimiye nk'umuryango. Nagira ntange débat ouvert umuntu wese yagira ico ashikirije cankwe tumere nkabe yumva ni famille ari shikirize ariko dans l'entretemps urugo rwose rurafise umugabo udukoranje ngaha mwabonye ni couple dukoranije. Reka mpere kuri nyene urubanza ndavyituko Audace agire ijambo ry'imba mutima adushikirije kugira ngo urubanza rubandanye ruryoha. Tugire Kristo kandi tugire amahoro ubumwe no gutsimbataza urukundo mu bantu. Iyo mutaye akomana ari gucangarukiriza ngaho gucambona yuko ibiriko biraba byose kumbure nabandi ko ndatamba nirorera ariko ikintu ca mbere kinshimishije nuko kumbure ngerageje gutereza akajisho hirya no hino all I can see is just numunezero mu maso yanyu nkuko ari nawo munezero uriko uragaragara mu maso yanje. Abamye bansaba gutwenga this time ndabikora. Yego mu bisanzwe jewe mu buzima nsanzwe nduwanyawe simfekinga ubuzima sindi umu hypocrite ndakunda kubivuga. Iyo nishimye ndishima, iyo mbabaye nkababara, iyo ndi mu madute naho nyene nkayabamwo. Rero abo twatanguranye kumbure bashoboye kubibona. Hari utubazo nabajijwe harimo n'uduteranya ubwoba kubera ko ni hatari. Murabizi hirya no hino muragenda mwumva intahe zitandukanye canke turagenda twumva uko naje mbaye ku isi zabagize inkuru z'urukundo kumbure bitashoboye kugenda neza bigeze ku ma etape amwe canke ngo birangire neza. Hari abo bihora bigoranira kuri iyi etape ihejeje kuba. Rero nkavuga ko ijambo rya mbere no gukengurukira Imana. Nakuze abavyeyi banyigisha kwiragiza, gukunda, kugerageza kubona yuko ariyo itanga vyose. Novuga ko niki niyo ihejeje kukima, niki niyo ihejeje kugikora ikantera iriteka mu maso yanyu. Uwo nifuje ko twofatanya urugendo rw'urukundo akaba ashoboye kubigaragaza mu maso ya mwese mubona, akanyemerera ko twova mwiganirwa mwijambo twayaze turi babiri tukabigaragariza inshuti ababanyi n'abagengo dushobore kuzobandanya kumbure n'iyindi migirwa izokurikira. Mwese iyo migwi nadondaguye muvyishimiye tutari mu gifuri na karengo findi arutwa na nyokararoga. Rero jewe nk'umuntu ntari umurozi, nk'umuntu nababwiye nakuze nemera Imana, sinoshima yuko ibintu vyanje vyoba mu gifuri. Niyo mpamvu nashimye yuko twoshobora kwishimira hamwe bene umurango mukoranye. Jambo rya kabiri ndagukengurukire shushu wanje, ndagukengurukire Bagiwa.
wewe mukunzi wanje kuva wa musi umbwira rirya jambo ti ndemeye kugukunda twari dutanguye urugendo twifuza yuko gozorangira tugeze ku mwuka wa nyuma rero nishimiye ko tubikuye hagati yacu ukaba ushoboye kuvyemera imbere yaba bose aba izi nshuti n'abagenzi bacu umve yuko rwa rukundo nakubwira ko ndagufiseko kuri ino ncuro rukomeza ruhinduka nk'ikiyaga ikiyaga nico kitigera gikama nubwo wokuramo imari imwe kiguma ari kwa kundi umve yuko urukundo rwanje rwuzuye ruzokwama rwuzuye ndagukunda kandi ndakwishimiye nuko rero namaze kuvuga icadukoranije bisigaye nta kindi kumbure uretse kubabwira yuko nishimiye uyu munsi ariko kandi akaba ari n'umunsi twavuga yuko ivyakoretse vyose n'ibikiriko birakoreka huzuyemwo amasurprise menshi ni nayo mpamvu ico novuga nobandaniriza ko nk'umuntu noshiramo no kwiyexcusa kumbure uyu canke uriya kuvyo yoba yarumvise canke yabonye atari yiteze yumve yuko bitari muri kamere yiwanje ahubwo yumve yuko vyari mu mugigwa w'uno musi sinovuga yuko ari umugigwa wo gutsimbataza ikinyoma ariko murabizi ibintu vya surprise biragoye aho ndabivuze nisunze cane iyo vyaciye ndabona hari benshi bankikije dusanzwe turi kumwe mu mugwi wa Gold Africa TV nsanzwe nkiniramwo filme rero kuba bashitse ngaha ni umunezero kuri jewe niteka kuri jewe ariko kandi bashobora kuba batotora neza uburyo vyakozwemo nkaca nsaba kumbure uyu canke uriya mu bahari ko atotirimutswa n'inzira vyaciyemo c'était justement kugira ngo gishobore gukoreka nkuko cakoretse ikindi naco nkuko kumbure bamwe n'abandi bamaze kugenda babibona uyu mugwi kuva watangura ibikorwa nije nafashe ya mbere kuwubera umusuku rero muri principe ziwanje namye mfise ndabizi ibintu vy'imigwi biragoye niyo mpamvu nashimye yuko ndabigira ku mugaragaro kugira ngo tushobore kwirinda twa tuntu tw'inzara two kujyanajyana ngo ishobora kuba ari mikururano ishobora kuba ari vya bindi bidafise vision vya bindi bitagira icerekezo niko guca mvuga nti rero sinoba uri imbere y'abandi hama bari jewe ca ntanga akarorero kabi ni kenshi mwagiye mwumva yuko kumbure ibintu vy'imigwi hagiyemwo inkundo bishobora gusambuka nshimye kubivuga ku mugaragaro kugira ngo ejo canke hirya yaje ibintu muzoje kubivugira hariya mu gikari tubivugire ku mugaragaro sindiko ndakora igikorwa co gusambura umugwi ahubwo ico ndiko ndakora biri mwigeno twisanzemwo byuko uwo Imana yakugeneye akagufa ko mu magufa yawe utamenya aho muhurira there is igihe bishobora gushika ukisanga ugiye mwisengero wajanye no gusenga uri kurazirika no fiske wakira guhumurura ukaza ubona umuntu akuri iruhande rwawe ukumva ivyiyumviro bitanguye guhinduka rero na jewe ijambo rya mbere numva nohagarara kuri mwebwe nshuti mwumve neza yuko ibi biriko biraba nta n'ahantu bisa bisana nta naho bihuriye na ya mafilme duhora tubona na ya maplank nta naho binahuriye kandi mbeba vyita gute na ya mabezi y'abastar ibi nivyo mu buzima busanzwe jewe n'uyu mwigeme mubona Ange turi mu rugendo twipfuza ko rudushikana ku gushinga urwacu rero iyi ni intambwe ya mbere duteye n'izindi ntambwe zikiri inyuma
tukaba twipfuje yuko yotangurirwa n'iyi ntambwe mubonye kugira ngo bikunde. Numvise bamwe muri bagenzi banje bari bamye bavuga ati uru rukundo muze mutube hafi, muze mugwishimire, muze murushigikire, ariko kandi uko urukundo rusanzwe rwubatse ku buryo bw'uko imitima ya babiri baba barishimiraniye, nubwo hoshobora kuza ibihuhusi, imiyaga, ibisebuzi, ivyo byose bunze ubumwe baba boshobora kubirengera kuko byose babinesha ku bw'imbaraga z'urukundo. Ntituvyipfuje rero iyo urukundo rugiyemwo kwishimirwa birongereza akanovera uretse ko kaba kahasanzwe. Rero uno musi mwaje kudushigikira, ariko kandi n'izindi ntambwe zikiri inyuma, si mwebwe mwenyene hazogenda hatwiyungako n'abandi. Muze mutube hafi nk'abantu mushoboye kubona ku mugaragaro couple yacu, kugira ngo dushobore kubandanya n'ibindi mubizi. Sinipfuje kubikorera kuri tele hariya mu bikorwa tujamwo n'ahandi, kubera yuko urukundo rw'iwanje rwashoboye kwerekera kuwo dusanzwe turi kumwe mu bikorwa. Numvise ko uburyo bwiza bwo kubikora twoba turi muri environnement itandukanye no kuba turi mu bikorwa nyene, tukabona yuko turi mu buzima busanzwe. Rero nizere yuko cyo mwamaze kucakira kandi mwacakiriye neza. Ibisigaye nkanifuza yuko tuzokomeza kubibanamo neza nkuko dusanzwe dukorana kivandime, nkuko dusanzwe tubahana. Uwo akaba ari wo mugigwa uzobandanya ukanarushiriza kanatsinda sukwiyemera, ariko aho umuntu ari karerekeza. Umushinga ntahe Claude ari hariya, shout out to you, yambanjirije mu gushinga ugwiwe arabizi. Kuba kugwawe sugusemagura amasoro, this is not a joke. Mu buzima busanzwe murabuzi uko tububayemwo, niki gihe tugezemo. Gufata rero ingingo novuga ikomeye nk'iyo nuko ari ikintu uba wiyumviriye ko neza. Ni nayo mpamvu rero nca mvuga nti kumbure wewe ubwawe uba witeye iteka, ariko n'abagukikije biba bikwiye yuko iryo teka borirokonesa, iyo consideration ikajaho. Si twebwe tubikora, ariko n'Imana iduhindurira amateka. Rero novuga sinoheza kubera ko ndumva nishimye, ndumva nuzuye umunezero kuri uyu munsi uri hejuru. Uwari yambajije ati mbega wumva wifitiye icizere kigera hehe? Imana yabikoze. Akenshi nayambaje nti bose novuga ntirigera intetereza. Niyo mpamvu numva ndavyishimiye kandi nkongera gushimira n'uyu bashoboye kuntera iryo teka ryo kutagwa. Nagomba mvuge ngo mu bana kandi mukuze ryo kutagwa mu bakuze, agatuma ntashobora kugira kumaramara. Biba bibabaje gutamba wirorera, ariko iyo utamvye ugasanga imvyino iravyinitse, no washaka ko muyitambana akayinjiramwo, kiba ari ikintu kizima cyane. Rero imbere yuko kumbure ndamuha akanya gatoyi avuge uko yimva cyangwa agira akajambo bababwira kamuri ku mutima, nagomba shimire namwebwe nshuti, abagenzi, namwebwe dufatanije bikorwa. Eka wose ashoboye gushika ngaha no wagize uruhara kugira ngo mubishimirwe cyane, n'ubutari ngaha wese abishimirwe kuko ni kubw'Imana. Ndetse namwebwe, if you were not to be here, this day couldn't look the way it is looking, so I'm pleased with this. Mumve ko ndavyishimiye cyane, mumve ko ndabishimiye, ndahari ku bwanyu. Mwakoze cyane, ariko kandi ni nakaryo ko kuza kuyaga twishimane, hama niyo twaza gushingagura umwe wese aze kugenda yitsitaza, ariko atambuka atagwa avuge ati hariya kwa Mutama Odasi Rukundo, ku mazina nahawe n'abavyeyi, kubera kuri no nshuro nababwiye yuko turi mu buzima busanzwe. Ati ibintu vyari bimeze neza, arashoboye gupropoza ku mugaragaro uwo yipfuza yuko bazoshinga ugwabo,
ati kandi abahashitse n'abatahashitse aradusavye yuko urwo rugendo twogwinjiramwo tukabatera intege kuho bashoboye kuruhera bakaba barugejeje kumbure kugira ngo ibintu nkunda kuvuga ko ibitanguye neza bibandanye neza binahere neza tuze turinde tugera kuri wa muka wa nyuma twifuza kuzogera ko rugisosa namwe kandi tukibafise mukidushigikiye tugira amahoro. Yesu nashimye hama by'ukuri numva nishimye cyane ku buryo ntushobora kubabwira. Ndishimye cyane basi iyo nishimye ndumva mbuze amajambo mvuga byansize mu bwenge sinashobora kumenya ibintu kungene mwabigenjeje gute ko byanangajije cyane. Ubundi nishimiye cyane kuno mwashabana umuntu yase kumbwira ikintu na kimwe ndamubwira reka tugende ngende mu zindi programme na refis aranka ngo turindire, ariko ndishimiye cyane kuri uno munsi ko dushoboye gushika kuri iki kintu twamye twifuza. Nibyo umukunzi wanje twaraganiriye ndabimwemerera, maze kubimwemerera tuba muri ubwo buzima kuko aho twari twahuriye mwese murahazi. Ndavuga ati ahantu duhuriye dukoranira ibikorwa kandi twese nitwifuza ko tugusha imitima yabo dukorana, twifuza kugira ngo tuyubake kugira tuze dushika aho dushaka kwifuza twese gushika. Biguma gutyo ariko ibi bintu sinakubwira uburyo biteguye je ntavyo narinzi sinigeze ndanamenya. Navuga ati ni ikiganiro tujye gukoreshwa na Diko, navuga ati none abambere bahejeje natwe turarindiriye abashitse mu nyuma dukore. Rero byansize n'ukuri ariko gikuru nababwira by'ukuri ndabyishimiye ndabinezererewe kandi mwumve ko ndamukunda bivuye ku mutima. Narigize ati ndamukunda bivuye ku mutima. Bo sindabivuze ngo kuko bamwe barazi ko dukina filime ngo n'ubuzima bwa filime no bandi nk'abanamba. Sindi mu buzima bwa filime, muri kano kanya turi mu buzima busanzwe. Filime tuyikina turi hariya nyene, ariko ibi ndiko ndababwira ni ibintu bivuye mu mutima kandi nishimiye kandi niteze ko bizogenda neza mu buzima bwacu bwose tugiye gutangura. Hama mba nta byinshi navuga, gikuru Yesu abamera umugisha abaje mwese kandi mushishikare mudushigikira. Murabizi ko turi twubatse Kristo tugakundana twese muri bwa buvandimwe bwose dufitananiye muze mugume muri bara neza, ndazi ko muzobigenza neza. Yesu nabahetse. Sinzi igihe nsigaje kw'isi, sinzi umubare w'inyenyeri, hari ikintu kimwe nzi neza ijana kw'ijana, nuko ngukunda nzirigera ku munezero wanje, umutima wanje wawuhinduye iriba ry'akanyamuneza. Indoro yawe aho nashikira mba ndagukunda rimwe na rimwe mbura amajambo mbivugamwo, mba naguhobera gusa ngatuza. Rukundo rwanje rubavu rwanje ivyo ntukabishidikanyeho, ndagukunda. numva umubiri rusubije
nkundi usekuga kundeba biryohera umutima wanje yo no mubandimba numvulishe majanje mwambaro nambara nkabegwa yawe niyo ngwara yanzonga seko yawe barawa nashikira nagukunda rimwe na rimwe mbura amajambo mbivugamwo naguhobera gusa nkatuza rukundo kwanje rubavu kwanje jewe ndiko ndishira mu kibanza ca rukundo muri umwanya ubundi muntu yishire mu kibanza ca Ange yumve ukuntu yiyumva muri umwanya uravyumva ukuntu yiyumva muri umwanya biraryoshe kurana ukumva sindandire cette fois-ci reka ntange tugire débat ouvert kuba une famille twe turi famille cette fois-ci ubugira ijambo ashikirije ntitumukumiriye yiyumve banza rubandanye Echereza ikiniga kikanyica ariko nzagukunda kugeza imbizi bayuruye kimwe novuga anje mbabarire sitari ndabizi nanje binzanye oya ntabyo narinzi usibye ko nabimenye nanje amasaha agiye ndamujijisha buke buke mbona ndamushikanye kandi nashima n'Imana yo mujira turinze mu nzira twatubwira isanganya imodoka yatwe kuduta ariko twashitse amahoro mu bisanzwe ibi sinari bizi ko biza kugenda kunyene nkishitse ngaha nanje numvise umutima umenga nturi mu kibanza nkuko nyene navyisanze mu mwanya mutoya kudaciye bihera rero nukuri turabakeje mwumve ko tubakeje Imana yo mwijuru izibahe gukomera izibahe kurambana kumbure izibahe n'umugisha kirengeye vyose izibahe ijuru hama turishimye rero muri timu natwe turishimye cyane kandi gose numva atabindi birebire novuga kuba Imana yarabahuje je byanezereye ibisigaye navyo mugira umugisha umwami Imana bahezagire benshi cyane Imana ntibayifekinga yongere nakubishira mu inzira bwa kabiri dukomera amashi ababubahwa murakoze hama jewe akajambo ka mbere nako gushimira Imana yogira byose no gushimira ibi biremwa yaremye byadukoranije kuri uno munsi filime ya mbere twakinye yitwa ukuri mu rukundo niyo gutera ivi reka turabiza ko Ange ntiyari bwaze muri timu oya aho ni kera cyane ni kera cyane abantu b'abahumure nibo bavyibuka kuko si vuba rero iyo filime yari yo gutera ivi kandi abo bantu abagitere principal nta numwe akiri muri timu mwumva ko kantu basize babivye mugabo kadushikiriye akantu kambe twahereye ko kabaye ko gutera ivi natwe ba bantu bacu umwe muri bo yitwa umushefu agenda agashize ngaha turibandaniza turakina amafilime nkuko bisanzwe we yarazi ivyarimwe ntitugiye ku mugore w'isezerano uriyaba ihabara giwe kumbe yigirisha vy'ubuhabara hari utundi tuntu tuhishije inyuma reka ndabivuge naye ko ndaba nabi je reka ndabivuge okay uwo twaratanguranye vya filime tumaze mu myaka myinshi ine uriya nubwo yabishikiye mwarabizi uwo mushinga ntahe jewe hari nzahagera ku munota wa nyuma ibi bintu naravyizigira navuga ati maze kubona ibi deje ubwambere bakibitugira muri timu batujijishije ngo ni mu kiganiro na Diko na uri inkozi y'ikibi ngo ni kiganiro ngo bisaba ngo mwese wo muri timu
jewe ndi umuntu akunda gufatirwa rimwe na rimwe mugabo barambwira ati we gerageza yemwe ngira narondeye akanya n'icyako tijewe ndahaboneka aho hantu erega bamaze kutubwira ivyo ari ivyo navuze ati ivyo sivyo ibi nimwe vya filime ntituje ngaha tego kweri ndabonye iri jambo ntirizira ubusa muganda avuga ati kubera ko filime ya mbere twayisukuri mu rukundo ikaba ariyo gutera ivi ego urashobora gutera iryo vi mugasi vya seriye bashaka kumupromotinga bavuga ati odasi ibintu bimeze uku kumbe kabisa muradutunguye kandi mwuko kudutungura mwumve ko tubyishimiye erega no kwishorera ni vyiza tubaha amashi yanje abenshi bakunda kwihenda ngo basitari ngo ntibarongorwa bo bararongorana hagati yawo nebo naho bazovuga gute iki kintu rero ni ikintu dushimye cyane turabyishimiye ubugira kandi baya vraiment je numva nk'ubu navuga utujambo twishi two gushima no gutambangira tugatamba ariko Imana yo mwijuru izobahe kurambana ibaherezo ryiza ibaha abana bahungu n'abakobwa turonke n'utuyoya dukinisha muri timu ibintu bigende neza mwaraheza tugire Kristo kandi murakoze ndabashimiye cyane ku kanya mu mpaye nukuri jewe numva akanyamuneza kadasanzwe sinzi gute no bivuga kubera ko jewe nkuko mumbona nambaye na uniforme biye ku kazi niriwe kuri tele uyu munsi nakoreye hiyo rugumuza mu bimba hariya mu misozi mugabo kuva nibuka neza hirya y'ejo riba tare ejo baravuze ngo muri team turafise ikintu gikomeye cyane ati tuzohura na Diko agomba tugire promotion no kuri TNB badutumeko dufite ibintu byahatari agomba kudutuma kutuvugane hama jewe ndababwira ati uko biri kose jewe ndafise tere ntibikunda ko ndahashika ahubwo je ikintu nkora ndabarungikira basaga fanta umushitsi mu mwakire je ntibikunda ko ndahashika mugabo ndasarambira ati no iyerandi ko bigenda kose ninga hafi je nkora ngaha muri Kopeka gihosha ngaha kuri Garden Nord ati gure uhashika ibirorusha abo ndababwire ko ubu nyene nje mvantu bita munyamunyageri hariya higariya nje ndiruka nasavye umuntu akoma kuri terete igore unshikane mu kigobe hajya muri XDC ya abo ndabashikirizo bukoze ucusubira ku kazi je ujya rukazi sinasubiye uca ndaza hanyuma shitse ngaha nabonanye na Diko turabonana hama tugira ati mwebwe bamunice hariya yo turapanga ibintu hama turaza kubahamagara tugenda turicara hariya twicaye hariya Diko azatubwira ngo urumva ngo ndikunda panga ngo ibintu vya publicité ngo rero ngo nashaka ngo muze kuza umwe turamufunga gitambara mu maso hama ngo ikibazo nza gusanga ngo kuri tableau ngo turaguha in minute yo kwiyumvira tugufunga igitambara mu maso hanyuma unasome hanyuma wishuri takati okay nta kibazo mugabo jewe Diko ndamubwira ati jewe mugabo sivyo Diko jewe ndamubwira ati jewe nambaye uniforme ibintu byanyu mwapanze inje mva ku kazi sindabononere jewe sinja mu ntangorane ati jewe sinjamo nta kibazo ndikarambwa ngo yango basi ngoroza ko dufasha gukoma amashi ati nta kibazo ndaza tuje ngaho Diko ndagarutse inyuma yanje ambwira ngo none ngo mushiriwe ngo nuyoga ati ivyo ntabyo navyonzi ndavyumva tuje ngaha rero ndumiwe sanze ibintu ngaha mugaro kubera ko n'umundi muri team nari maze iminsi mbona havugwa filime shasha bagomba gukina ati okay kuri kose ni SNF canke DC babagomba bakinire ngaha rero ndatangaye kubera ko jewe odasi bavyibuka neza hirya ejo naramungikiye screenshot tugitangura ibikorwa bya filime kujya ku Facebook kwereka notification imyaka yezekana ko ifoto wa posting ndamwereka ati turamaranye imyaka 4 tuko turakora ibintu bya filime sivyo udasiro jewe nzinanye nawe araheze imyaka 4 namubonye ari umuntu ari seriye gose umuntu ari seriye umuntu afata ingingo kandi mu buryo bubereye adahubutse rero ntabicishije menshi ndashimishijwe n'iki kintu n'ukuri ndashimishije n'intambwe udasi ari mu bantu bakeyi kumbure bankubise surprise gafata kabisa yemye pe ndinze shika mu ibi bintu atankuru nimwe mfise y'ibi bintu ndamutse mwabonye ndamweranya hariya namajiti no Eliana nshaka umbwira ijambo rimwe ibintu cy'umuntu bya serie canke ni film arambwira ngo naje ngo ntavyo nzi neza ndavyumva mugabo rero ndatangaye gose numvise ko ari ibintu by'ukuri byo mu buzima busanzwe atari film jewe ntabicishije amajambo menshi novuga ati ndanezerewe gose ubumwe bwanyu kandi no muri team nibaza ko ntawo vyakira nabi nko dasi yabivuze kumbure iyaza kubigira hariya kuri tele vyari guhava biba ibintu biri bizarre ukuntu mugabo kumbure gufata environnement nkiyi akayizamwo yarugize urubanza rukuru umuntu wese atofinati ni jambo ridafinatishwa kuko ubundi umuntu afinatisha iryo jambo abakozi kose rikomeye cyane rero sozera ndabatera intege cyane mukomere ku muheto kuko muri mwatwiyumviriye ko uyu munsi mukaduhamagara nk'abagenzi banyu babushitse kugira ngo
mutugaragarize urwo rukundo rwanyu mwari mumaze iminsi mwaraduhishije mugabo n'umunsi mushimye ko murutumenyesha turabashimiye namwe kuba mwatwiyumviriye ko ikindi kandi twobemerera nuko no mu bisigaye byo hanyuma nukuri muzoguma mubona turi kumwe namwe dufashanya gushika wa munsi tubonye sivyo rero nogira ntumukama bane namwe abashoboze muri zo ntambuko ibintu bize bikomeze kuja imbere urugo muze murushikemo kandi ruze rube urugo rw'icitegererezo baze bavuga ati ari abantu babiri bahuriye muri filime ndundi kandi abo bantu barabana bya bindi bamye bavuga abastari ng'abarundi ngo ntibabana niki mwoho rero muze mu akarorero bafuta kumbure ico kintu abantu bashize mu mitwe rero nogira nti ndashimiye kandi na Diko yubahwe ewana ku ma surprise niwe wa mbere panze n'ukuri yakunze ngira kurigiro gujana kwijana rero nabo nyene yubahwe eka namwe bwe mwese mwitavye abakunze badutumiye namwe mwubahwe murakoze nitugire Kristo yemwe kandi mu Kirundi bakunda kuvuga ngo ikinyoni kigurutse kitavuze bakita icana nanje numva hari ico novuga kubw'ibyo nashaka dusangira umurongo uri muri Bibiliya Imigani igice 31 ku murongo w'10 hama iri jambo ndarivuze kubera aba bantu kuko iyo rukundo atizigira umutima wanje ntabwo yari kwipfuza ko yo mubera umukunzi nuko yamugendagenza agasanga ari muri abo bagore baroranye ntaraba umugore mugabo yiteguye kuba umugore amen rero icyo nasaba iri jambo ni rirerire riragutse nanje azarisome aribandanye harimo byinshi by'ikimazi kuriwe amina ikindi kinezereye numva umutima wanje unezerewe cyambere mbanje kubashimira cyane suko twarabakunzi ba hafi burenze hariho nabandi bari kuba muri iki kibanza ariko natwe twabaye mu mwiyumviriye ko kuba mwo twereka ibi birori kandi turabinezererewe umwami abahezagira babarire sinakutandaca ariko urabizi ko ndagukunda rero anje niyo mpamvu mvuze ngo umugore aroranye ninde yo muronka ko ari uw'igiciro anje tuzinanye imyaka 6 irarenga kandi iminsi yose twamenyanye ntitwamenyanye ku bw'inyungu z'iby'umubiri ahubwo twamenyanye ku bw'inyungu z'imitima Yesu nashimwe hama nanje mpagurutse kugira ngo ngaragaze ubunezero wanje nukuri muvyumve ko nezerewe ku bw'aba bantu ndibuka tugishika ngaha nkuko abandi babivuze je narinze tuje mu bikorwa vya timu nkuko nyene babitumenyesheje twaguye muri kabaza tuvuga ati nibi bintu nibiki Odasi aratubwira ati bimeze uko twese tuguma twiyumvira ati kameme ivyo bintu nibishobora gukunda Odasi ibyo nyene yavyiyumviriye gute si anje yafashwe na surprise twese surprise yadufashe rero anje bivanye nuko ndamuzi nkongera nkamenye na Odasi si anje premararose si Odasi kandi nukurararose rero je nkaje ndi ngaha umwe ni bersere rero turabishimiye cyane mubandanye ahubwo mwongereze aho mwari mugejeje ndanye gusenga cyane kuko urugamba mutanguye nigo rukomeye gusumba ubwo mwari mumaze gukora rero mukomeze gusenga niyo mpanuro je nobaha vyibure natwe turi ngaha nta muntu atazi yuko ivyo bintu mugiye kujamwo atari akazi koroshe nosaba umuntu wese ari ngaha mu masengesho azokora aze yibuke aba bantu b'Imana uyu munsi nyene bemeye kutugaragariza ibi bintu rero nukuri ndababwiye ati congratulations Imana ibahe umugisha ndanye gusenga cyane kuko urugamba mutanguye nigo rukomeye gusumba ubwo mwari mumaze gukora rero mukomeze gusenga niyo mpanuro je nobaha vyibure natwe turi ngaha nta muntu atazi yuko ivyo bintu mugiye kujamwo atari akazi koroshe nosaba umuntu wese ari ngaha mu masengesho azokora
aze yibuke aba bantu b'Imana uyu munsi nyene bemeye kutugaragariza ibi bintu. Rero nukuri ndababwiye ati congratulations, Imana ibahe umugisha. Tashimye kurira amahundo mu mpuzu agashira ibintu ku mugaragaro. Yashimye guhenahena mu gisaka canke mu muyigwa w'amasaka, ariko yashimye gushira ibintu ku mugaragaro. Iyi ni intambwe ikomeye cyane. Jodasi tumaranye igihe, twatanguranye mu mwaka w'indwi, turaduga turi kumwe mu mwaka w'10 turahagera. Himbagwa cyane gose tubonye ejo ugoro ntimuraruzunguritsa, hari n'undi muntu ruhande tugire Kristo. Yaje kutuganirira yarabaye duwaye wanje nkuko yabivuze. Uyu mushinga ntahe Deni tuva hamwe mu ruzo, twize hamwe mu seminari n'ubujiste ku Runyunge niko yitwa na Rukundo Odas, twamutazira Dokuta. Abantu bize ibisomwa biraho barazira kwa fere Dokuta nuko yari mu kwa fere. Ego anje rero ndakubwiye singomba mbe nka ya ndirimbo ya Majid the Black ngo ruhinja ngo ngaho wahashitse. Ibyo bavuze kuri Odas ibyo nibyo. Ikindi nongera ko je nibuka kuri Odas aranka ikintu bita karenganya. Odas nta bintu by'ibikenya yitwaza. Hari ukuntu mu seminari twiyandikisha abashaka kuzokwimusha ku gatandatu, twiyandikisha guhera rendi muri direction d'interne niyo twari hamahera. List kagendera kura ikazogera samedi gushika yaho batabamara, aho bageze niho baca bahereye indi samedi. Abantu rero twitwa ngo turabahansi abakambwe, urashobora gushika ugasanga umuntu mushasha canke amaze umwaka ari mu wa kabiri, bakavuga ati we no guhahaza have je babanze bamwe nje nigira gukina tinigire guhaba. Odas warashobora nko kumubirintura wanashaka iyo ntebe akayivako, mugabo ukicara ukarindira ko bagushirako ca gitambara ngo batangure kugumwa, ukarindira ukabura, ukabona wa undi wabirintura niyo bagishiriye ko yibereye, bagaca batangura kumuma. Odas yari umushefu wa Sarodo kwa fi nkuko doye wanje abivuze. Umuntu arinza aba umuseminari mutoyi akamwa patiri mukuru w'iseminari, bugira urumva ivyo bintu ababizi. Urumva ni wumva avuze yuko agomba gire Sarodo kwa fire, ntuzuvuge ngo urumva wa mugabo we ngo we ngo twari tukuzi nk'umusitari mu ifilime ngo mugabo ngo usubiye kuja mu mishatsi ngo nawe ngo uriko uransuzuguza. Oya kazi ni kazi. Ego umukobwa wa mbere ahusha itunga ahusha umusore ahusha umugabo w'umuseminari, ahusha umusore w'umuseminari. Ntituri beshi ako kantu burya mukumve wanashaka rega no kuyirata karakenewe. Hanyuma jewe ndungutse mubaye ngahi Bujumbura jewe simpomba kiretse kunguka, mubaye mu rugari mvuka mu ruzo. Ubu nahora nca kuna nasi nkaraba ati mbasha nta munyeshuri mu rugari yoba yaje ngaha muri sortire gare canke bari muri sorti, mugo nkasanga uduhari ni batoyi banje ntabunzi. Mugabo bunciye nko mu rugari nkasanga bibere nkajya kwibarabara ugomba utoraga kuriye kavuye nk'ikobero, cyamvuga nti madamu wanje yambo je nzoca ubu natanga uvuga madamu wanje uvyanka uvyemera simpomba. Umva nzavuga nti ndungutse umuntu. Hari igihe dushika nkaje muyinga imodokari zikabura zo kuja mu ruzo, ndashaka guca mvuga nti okay ko hari ziko ziraca ikobero ubu ndaho rutuye nja nirarira mu rugari abara amahoro. Kuri ko Imana je burya nanje ndakuri inyuma. Wowe uzorakura ibinjana hariya muri Kopeke nanje ucu nterera impapuro zimwe zimwe akoreye ko interrogation aho vyakona nihinze banahabona. Hanyuma izindi nkumi ziri ngaho mu micungararo hari abaseminari bakiri libre, hariho n'indi misore ikiri libre. Odas oya arashobora no kunzana je ndi disponible nta ngorane n'imwe. None rero mwabakobwa mwe murabe je mugabo ntimundabe, naratanga gutonda kwa Buyengero ntimundabe, urumva vyosha vyononekara ahandi hantu. Ako nako karakomeye. Bonne chance. Ndakuragije umuvyeyi Bikira Mariya uruka kushika mu seminari wasanze stati yiwe kwiremba nibare bwayibomo. Ujya muvyeyi twaza kwambaza kwa gatandatu buri munsi ku mugoroba niwe tukuragije. Ivy'inguvu vy'ukuzi gukina amafilime, ivy'uzi kumwa, ivy'iki bw'inguvu z'umwana w'umuntu ntukorako. Nukorako kwe wewe anje ubonye agoranye agasabisha. Tayari.
agasabisho kuko nk'ubu anje bashaka kubona uti uyu ni umukobwa je baranzi ndakomeye ukamukubita ikofu ugasanga araciye nk'ahantu kwa ngamaye abahungu barahazi ugasanga biragoranye mugo mugasabisho hajya ni box n'Imana no mumarayika akomeye hajya ni box nta cyamwe none rero mukamaze guhezagire gose jewe irya tariki nzoba mari irengwe naryo ubandanye duhe n'ukuri n'abakunzi ba Barcelona ngaha ne bazaka kamace ushaka kuvuga uti twunguruze tukarabira handi mugabo ibintu by'icupa vraiment nta ngorane ndabizi yego Pamphile yavuze ngo ivyo bya Heaven nabonye ari Heaven ngo ntiyo nzogira urabona ibintu by'ijuru ni hatari n'ishapure kubera bavuga ko ari byo mwijuru bitujana mwijuru ikizimba kuko bisanzwe nko bishapure bari umuntu yambara ashatse ku maboko ibigurwa nk'amajana 5 ngo kubera iri mu bintu byo kuja mwijuru ikizimba urumva niyo nzogira ibintu bya Heaven bishabigorana wewe rero ni wavuga uti ndakehaniwe ucutubwira uti ngo tuje kuri Serike Damit habona tuje kuri Serike Damit tugira inama akamaro k'inama urakoze cyane mushinga ntahe usanzwe uri umushinga ntahe mugabo amemta yasanzwe yitwa mushinga ntahe Deni rero mvuze ati urakoze cyane mushinga ntahe bica bigenda byinjiranamo cyaba twatujambo twinyura bwenge twinyura amatwi rero mushinga ntahe urakoze cyane kuri aka kanyu ndonkeje nkomeza no kubakengurukira ku byiyumvo mwagiye mugira mukanagaragaza mukanatugaragariza mu by'ukuri novuga yuko kuva mu ntango kugera aho tugeze ni Imana yahabaye mwabyumvise amasengesho yabame n'abandi yakoze n'ivyari kumera nk'ibigeragezo yagiye ivyigizayo kubera ko nemeza ko Imana idufise ko umugambi rero nivyo gukenguruka yuko dukomeza kuba muri uwo mugambi wayo uwumpaye akanya uko ijambo ndarisanganywe avuze ati amasurprise akomeza kuba menshi rero ni muri gwa rukurikirane kumbure ko kugenda dukunda kuvuga hari agaterme twavuga mu seminare ati kumena impuri ni muri gwa rukurikirane go kugira ngo ibintu tubishire mu muco kumbure birushirize gutahurika abenshi muri mwebwe na cyane cyane ko turi kumwe nabo dukina na filme tukongera tukaba kumwe n'ama media barakunda kwitiranya ubuzima busanzwe ndetse na filme aho usanga hari abantu bakiriko baragira utuntu kekeranya eske inyuma yibi hari bikomeza ngo mba ndabereke tutaranava no ngaha yuko inyuma yibi hari bikomeza mukaba munagiriwe niba kweryo kuba abambere dushoboye gusamurira abandi muzokomeza kwinjiramo n'abandi ariko nk'abaserukiye abandi urumva nyene niko karyo kameramani yamfashe yegereze neza kaboneke abazi gusoma mu nsomere abazi gusoma munsi vuba cyane duha n'abandi ni ico twashize mu rurimi rw'icongereza ndakunda kuruvangamo nubwo ari urw'abakoloni ariko suko ntakunda igihugu ciwanje twayise save the date no kuvuga ngo ni kugira ngo itariki mube murayishira ku mutima hama haranditse ko save the date Audace and Angel hama itariki ziriko le 5 juillet 2025 aha tubivugiye ku mamedia twebwe ibintu byacu ntitwifuza kubishira mu gifuri namwebwe muriko muraraba ibi biriko biraba uyu mwanya murahawe ikaze urugo rutahwa niko gumugisha yitwa Mugisha Anje nanje nkitwa Rukundo Audace turifuza umugisha mu rugo rwacu kanatsinda hazoba hari mu rukundo nuko rero musi haca hahereza ati formal invitation to follow bisigura yuko invitation nyayo nyenyezina imwe haba hariko imiryango dukomokamo n'ibindi
igiye kuzoca ikurikira mugabo itariki nk'abakunzi bacu mwageze kudushigikira n'abandi bariko barabikurikirana n'imiryango tubishikanamwo muyishire ku muzirikanyi ndabashimiye cyane kandi tugire Kristo kandi turiko turaraba aho amasaha ariko arerekeza na kwa kuntu kumbure igihugu mvuga igihugu ibi bihe turimo murabizi yuko kwiyunguruza biragoye tuvuze ibintu uko biri rero nagomba mu nkundire mwatubereye bazima mwatubereye abantu beza twabishimiye twishimiye n'akanya tumaze muri kino kibanza rero amajambo ntashira iryoha twoshima ntitwoheza novuga ko kuri uno mwanya uri ngaha wese n'uwo bitakunze ko ahashika ariko ndazi ko mudufise ku mutima muri benshi mwumve ko couple yacu ya Audace na Ange Audace Rukundo na Ange Mugisha kugira ngo dukoreshe amazina yo mu buzima busanzwe kumbure ntihave hazogira abaca bongera ko twatundi muhora mubona tugomba dusohore film turabashimiye cyane kandi mumve yuko tubishimiye mwakoze kuza kudushigikira nkuko mwanabivuze mubishingira intahe akenshi mu Kirundi bakunda kuvuga ngo iyo urugamba rusa n'uruheze iyo urugamba rusa n'ururangiye niho ruba rutanguye uwo biraba yovuga ati utsinze igitego cy'umutwe kubera ko kumbure ushoboye kugira ivyo twise mu ndimi z'abazungu ngo proposal kubera ko ushoboye guproposa mu fiancé wawe akaba abikwemereye ariko urugendo uracabandanya ibiri imbere sinovuga ngo nivyo bikomeye ni vyinshi ariko Imana yamye ituneshereza n'ubundi izohaguma nubu namwebwe muri yongereye ko inshuti n'abagenzi hama kandi nongera mvuga abo muri timu mu vyukuri sinzi ivyari biri muri mwebwe ariko numva nishimye cyane sinogenda ntakavuza aho kantu ndazi n'umushuhariya nuko nyene mu vyukuri mwiyumvire iyi ni ntahe mwiyumvire kumara ya testimony mwiyumvire kumara ikiringo mugomba muce mumva nikimaro tumaze dukunda kumara ikiringo kirenze umwaka kumara ikiringo kirenze umwaka muri mu ndimi z'amahanga muco twokwita secret love muri mu rukundo rw'ibanga abari muri timu muvugisha ukuri muraza kubimbwira inyuma ya kamera hariho umuntu yoba yarabonye quelque chose qui cloche akavuga ati ni cyane gose hamwe yoca ashoka agira naho ko bakarabayeho swat ko ushobora kuba ari gatoyi cyane mugabo de toutes les façons novuga ko nabikoze kugira ngo dushobore gutanga akarorero keza ntibibaze yuko ari ibintu byo gutembera ni nayo mpamvu muri ico kiringo cyose kumbure n'umuryango wiwanje n'umuryango wiwiwe tunezerewe cyane kuko guhera uyu munsi turemerewe ko muzokomeza kubibona twanse ntibube ubudumbidumbi ibintu byo kwidobora ntitwigeze dupostinga ikintu na kimwe ntababonye ifoto yiwanje hari yiwiwe ntababonye ifoto yiwe iwanje hari igihe byatwanka rukadudubiza tukagira utuvideo mugabo tutari well oriented kugira ngo umuntu ntashobore kubikagura neza rero turishimiye kuba bigiye ku mugaragaro mu nzira nziza kugira ngo tuzoshobore kubandanya tugaraganira tuzokomeze umwe agaragariza urukundo uwundi nk'abakundanye tugaragarizanya urukundo kumbure mwaramaze kubona yuko ari ibintu by'ukuri byo mu buzima busanzwe atari bya bindi nyene byo mu mafilime byo mu mareresi rero ndongeye kubashimira mwakoze kuhashika
Imana ibampezagirire mwese, ndabashimiye cyane kuva ku mwonga gushika ku mugezi, mumve ko tubishimiye. Nsozere rero nkuko twatanguye nsaba wadushize mu biganza vy'Imana, sinovuga ngo adukure atugumizeyo kuko twifuza kuguma mu mihezagiro. Hanyuma mwavyumvise yuko kugira ngo nyene turabe uko ibintu vyogenda, hari ukuntu mwafashije mu kugira iki gikorwa kigende neza. Muraheza murabe twitunganye, umwe wese abitunganye, uwihuta aca agenda mugabo agende yaravye ingene abiregirariza, hama ariko n'abagishoboye guterama babona ko boronka uko bataha. Simvuze ngo ngombangirishe after party, mugabo ikiyago kiremewe, dusanzwe turi n'abacuti abumva yuko iyo mpanuro izovugwa kuri wa musi. Okay, nukuvuga iyo mpanuro izovugwa kuri wa musi, hari utuntu tumwe duhinduka. Ikindi kumbure nari nibagiye, muri ya ma surprise mushobora kuvuga ati kumbure vyahereye harya, ariko nobabwira ko uyu musi turi kwa kangahe? Kwa kabiri. Kwa kabiri mweranda. Ku musi wa gatandatu w'indwi nyene turimo ariyo Pasika, niwo musi wa nyuma tuzosozera inyigisho z'ubugeni turimo. Akaba ari ibintu twari tumazemo ikiringo c'amezi akaba 3 habura mu musi umwe, no kuvuga indwi 12 zihura n'inyigisho 12. Kuba mu bintu nk'ivyo tubimanaginga nuko twari tubanye, muravyumva yuko mu vy'ukuri ntivyari ibintu vyo kwiyamiza. Rero ndabashimiye cyane, reka ngeze ngaho dusozere n'igisabisho.